yahashitse namaze kubaselektiona uzotelefona kabiri bamagara mu vyawe ndabashimiye cyane namusaba n'umwigeme nawe nabo Puxa da saco. Grazie muri sisi. Grazie kushirikira kijana muri sisi. Nakwita. Nashimiye cyane Timo. Mofu. Ariko nyama yo cyane. Nashimiye rero na nyama kibanza. Umereje ko niwe nategeza gutangirako ariko yari kuca tuzimana byinshi bikananira kurira amakaca abiri hawe uravye ibintu byose nta na kimwe ciwanje yari umunsi twabipanga navuze ko jewe nzobizana byose ariko ngaruse tubipange neza yacavuga ati je ndafite umuhira afise ibintu n'ibi mbese vyonabera n'iwanje ntabwo ati none yabizobera jewe umunsi jambo nibuka kuri Remini Fani yaragiye imbere aravuga ati ijambo ry'urya munsi yaragiye aravuga ati ku bantu baziye ijambo rinini uragiye uko nyine niko yari ku bantu bazire ni umufani yari bamaze guhura nawe nibona iri jambo rya Fani muri temiko hari temiko urumva imyaka ama umwanya rero tugira tutari turabe sinema The Brothers episode ya mbere n'iya kabiri rero ndababwire rero jengera ncuma rero ubu murongo uri seriye bano muri ko muravuga mumva ijambo iri jambo riri seriye bano b'Imana The Brothers imashini y'ijya bisigura The Brothers episode aho noshaka ndazibahe zose uravyumva muzirabe muterame uranyumva iki ni igikorwa jewe nakoze inyuma yo kwinjira mu sinema nimwe yo kugaragara sinakinye ngo kwa Mede duzi izina sinakinye kwa Lioneli kwa Mofu mama ngo kwa Nyama nabenda kwa musaza ngaha oya jewe ya umutusi musaza urumva niko ndarivuga navuze ati rijambo mugegereza umutima kandi apana neza iki ni igikorwa cy'iwanjye ugatwenga ngo je nakinye nabi ujanga igikorwa cyawe iki ni igikorwa cy'iwanjye afu ugatwenga ndakubaza
aza ati reka episode ziba icyo navuze ati ngo ndiko ndavuga mucegereze umutima Muta, nukuvuga n'amatoro yashyize iyongerereza vugiraho nyine ntuvaho nyine bano b'Imana mwakoze kwitabira urubanza rwa Kijaja Rupatisiyo. Ndashimiye mwese kandi ndashimiye n'ikinyamakuru cya Diko The Sun mwashoboye kuza. Ndashimiye icyamamare Feba, ndashimiye ubuvyeyi bw'indazi, ndashimiye Denine Mana ariyo, kandi ndashimiye useruka imbere y'amategeko ikinyamakuru Shabab TV. Mwakoze kuza kudushigikira kandi ndashimiye n'igiheko cyitwa Alexis Shema. Ndabashimiye cyane mwakoze. Ndashimiye rero na nyine ikibanza ubimereje ko niwe nategereza gutangirako, ariko yari guca tuzimana byinshi bikananira kurira amakaca abihawe. Uravye ibintu byose nta na kimwe ciwanje yari umunsi twabipanga, navuze ko jewe nzobizana byose, ariko ngaruse tubipange neza. Yacavuga ati je ndafite umuhira afise ibintu n'ibi mbese vyonabera n'iwanje. Navuga ati none yabizobera jewe umunsi jambo nibuka kuri Remire Fani yaragiye imbere aravuga ati n'ijambo ry'urya munsi nyine yaragiye aravuga ati ku bantu baziye ijambo rinini uragiye uko nyine niko yari ku bantu babyire bamaze guhura nawe iri jambo rya Fani muri temiko hari urumva imyaka umwanya rero tugira tucaye turabe sinema The Brothers episode ya mbere n'iya kabiri. Rero ndababwire rero jengera ncuma rero ubu murongo uri seriye bano muri ko muravuga mumva ijambo ijambo riri seriye bano b'Imana The Brothers imashini y'ijya bisigura The Brothers episode zibiri aho noshaka ndazibahe zose ndabyumva muzirabe muterame uranyumva. Iki ni igikorwa jewe nakoze inyuma yo kwinjira mu sinema rimwe yo kugaragara. Sinakinye ngo kwa Mede duzi izina, sinakinye kwa Lioneli, kwa Monfu, ama ngo kwa Nyama kwa musaza ngaha oya jewe
umutusi umusaza urumva niko ndarivuga navuze ati rijambo muryegereza umutima kandi apana neza iki ni igikorwa cy'iwacu ugatwenga ngo je nakine nabyo iki ni igikorwa cy'iwacu afro ugatwenga ndakubaza ati reka episode icyo navuze ati ngo mucegereze ndavuga mucegereze umutima Muta, nukuvuga n'amasoro ashyize iyongerereza vugiraho nyene ntuvaho nyene bano b'Imana mwakoze kwitabira urubanza rwa Kijajaro Patricio. Ndashimiye mwese kandi ndashimiye n'ikinyamakuru ca Dipo de San mwashoboye kuza. Ndashimiye icyamamare Feba, ndashimiye ubuvyeyi bw'indazi, ndashimiye Benine Mana ariyo, kandi ndashimiye useruka imbere y'amategeko ikinyamakuru Sabato TV. Mwakoze kuza kudushigikira kandi ndashimiye n'igiheko cyitwa Alexis Shema. Ndabashimiye cyane, murakoze. Ndashimiye rero na nyine ikibanza ubimereje ko niwe nategereza gutangirako, ariko yari guca tuzimana byinshi bikananira kurira amakaca abihawe uravye ibintu byose nta na kimwe ciwanje. Yari umunsi twabipanga navuze ko jewe nzobizana byose, ariko ngaruse tubipange neza. Yacavuga ati je ndafite umuhira afise ibintu n'ibi mbese vyonabera n'iwanje. Navuga ati none yabizobera jewe umunsi jambo nibuka kuri Remine Fani yaragiye imbere aravuga ati n'ijambo ry'urya munsi yaragiye aravuga ati ku bantu bazire ijambo rinini uragiye uko nyene niko yarikuze ku bantu bazire mwamaze guhura nawe nibona iri jambo rya Fani muri temiko hari urumva imyaka umwanya rero tugira tucaye turabe sinema The Brothers episode ya mbere n'iya kabiri. Rero ndababwire rero jengera nshuti rero ubu murongo uri seriye bano muri ko muravuga mumva ijambo ijambo riri seriye bano b'Imana The Brothers imashini y'ijya bisigura The Brothers episode z'ibihanye naho noshaka ndazibahe zose ndabyumva muzirabe muterame uranyumva. Iki ni igikorwa jewe nakoze inyuma yo kwinjira mu sinema nimwe yo kugaragara
sinakinye ngo kwa Mede duzi izina, sinakinye kwa Lionel, kwa Mofu, ama kwa Nyama ntabenda kwa musaza ngaha oya jewe Niko ndarivuga navuze ati rijambo mugegereza umutima. Kandi apana neza. Iki ni igikorwa cy'iwacu. Ugatwenga ngo je nakinye nabi. Janga Jebere nari bagiye iki ni igikorwa cy'iwacu. Igikunde Afro ugatwenga ndakubaza ati reka episode nziza icyo navuze ati ngo mucege ndiko ndavuga mucegereza umutima Muta, nukuvuga n'amajoro ashirasize iyongerereza vugiraho nyene nkuvaho nyene bano b'Imana mwakoze kwitabira urubanza rwa Kijajaro Patricia. Ndashimiye mwese kandi ndashimiye n'ikinyamakuru ca Diko de Sang mwashoboye kuza. Ndashimiye icyamamare Feba, ndashimiye ubuvyeyi bw'indazi, ndashimiye Beninde Mana ariyo, kandi ndashimiye useruka imbere y'amategeko ikinyamakuru About TV. Mwakoze kuza kudushigikira kandi ndashimiye n'igiheko cyitwa Alexis Shema. Ndabashimiye cyane mwakoze. Diko Entertainment.